Shalom shalom ku bakunzi ba Burundi Gospel TV, mwiriwe bwakiye bivanye naho muherereye, tukaba tubifurije n'umwaka mwiza wa 2025. Hama nkuko bisanzwe tubazanira abatumire batandukanye, abavuga butumwa, abaririmbyi, abatanga amatemwanyaje. Kuno munsi twaba twagendeye umuririmbyi Mpimbazamana. Reka tudatevye tuganire tuzinanye, reka tumuha akanya yidondore. Okay, murakoze cyane. Amazina nje nitwa Etienne Nkuru. Aba ndi umupapa, mfise umudamu umwe n'abana babiri b'abahungu. Ego. Turabahaye ikaze mu kiganiro cyacu cuno munsi. Hama tudatevye ka twinjira mu kiganiro cyacu, ndazi ko bako baradukurikirana bamaze kumenya uwo tuko turavugana ni Etienne Nkuru. Ego, kaze mu kiganiro cyacu. Hama Etienne Nkuru ninde? Muncamake yavukiye hehe, mu muryango w'abana bangahe? Okay, Etienne Nkuru rero yavukiye muri Kongo. Ego. Hama akurira mu Burundi. Hama nyuma yaho agenda muri Canada. So nakuriye ngaha mu Burundi, nize primaire ngaha, secondaire, kaminuza, hama nca ngenda muri Canada. Kuba muri Canada, sorry. Ego. Hama turaba ndafise papa na mama. Papa ni pasiteri w'itorero rya Kingdom Minded Church muri Canada. Iwacu turi barindwi. Hama uko nabivuze nyine ndubatse n'abana babiri n'umudamu umwe. Ego, turasuye kandi kubaha karibu mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Murakoze cyane. Ego. Hama Etienne Nkuru, bashobora kutubwira intahe yawe y'agakiza mu minota mikeya? Okay, murakoze cyane. Okay, je nakuze nsanga Mutama ari umuririmbyi. Hama yarayoboye abaririmbyi, bigwi y'abaririmbyi. Hama acaba pasiteri. Hama ico gihe je nkiri mutoya rero naririmba muri Sunday School. Mu nyuma turi ngaha mu Burundi nyene, twasengera muri Gerizo des Âmes. Papa rero ico gihe ari pasiteri ngaha. Hama jewe rero nabaye ndirimba muri Sunday School hajya mu bana nyene. Mu nyuma nakuze nyine famille yanje urumva bazi Imana bakijijwe. Hama Mutama rero adukuza uko nyene, adukuza turi abana bacu bimuhira bose, adukuza tutwara ku ikanisa, atwumvisa dusenga, tugira amasengesho mu rugo, adusengesha, adukuza nyine twereka inzira nyine y'agakiza. Yego. Nuko twakuze muhira vraiment. Mutama aradukuza, araturera, aduheza nyine ijambo ry'Imana iminsi yose, mu ijoro tugiye kuryama tukicara akadusengesha. Nuko gakiza kanje naho je sinagiye mu bindi urumva. Naho ngaho je natanguriye kweri, nakuze nyine nsanga abavyeyi banje bakijijwe. Mutama nyine nkuza nyine muri ako gakiza nyine, ambwira ijambo ry'Imana, antwara kuri church. Kura rero ndirimba muri Sunday School. Kuva ico gihe natwaye tumaze gukuraho gato, nabaye ndumuyobozi w'indirimbo nyine mu bana nyine aho twasengera. Hama impano yanje igenda ikuruko nyine ndirimba muri chorale. Mu nyuma twimukiye muri Canada. Hari kirani igihugu kigoye gukoreramwo. Kandi rero ubwo nari maze kwimuka bingoye cyane gose. Hama inca mfata umugambi rero wo gukora nyine nk'umuririmbyi ku giti ciwe kugira ngo sinte yanzira Mutama yanyigishije. Nkomereza rero muri yanzira nyine abavyeyi bacu batwigishije. Wow. Ego, ko dukunze kubona abana benshi usanga barakuriye mu muryango w'abapasiteri.
ugasanga babifashe nk'akamenyero uko ugasanga babifashe nk'akamenyero ugasanga babirimwo gusa nyene kuko bavutse ari uko nyene bimeze nk'uko nyene ugasanga ntibafise kagakiza kari personnel umva kari ku giti cabo ugasanga ni kubw'imiryango uwo bivuga kwiki okay yego birabaho vraiment birabaho usanga ahubwo hari abantu benshi bavuga ngo abana b'abapasiteri usanga aribo bamwa ibiyovyabwenge aribo bamwa amatabi aribo nyine bagorana amajambo make yego birabaho ariko vraiment je ndashima Imana ku muryango wanje guhera kuri sogokuru je twakuze mu muryango wacu twese dukijijwe hama indero bantoje rero mu rugo niyo nagendeyeko kama maze kumenya maze gukura ica ndabatizwa ndabatizwa mu mazi menshi kuri Tanganyika hanyuma mfata icyemezo nyene mu mutima kuko nabona ariyo nzira nyene ikwiriye jewe nta yindi nzira yo guca hirya pembeni oya kuko ubuzima bwose nabonye ubuzima bwose wabushakira mu Mana inyuma y'Imana nta yindi nzira mbona ishobora kunyohera reka ndagutere story gato hari umuntu wigeze kumbwira arambwira ati ngeze hariya muri biriya bihugu muri Canada urumva ni ibihugu abana bari free cyane ukuntu bafise liberté acambarira ati none se kubera iki wewe udasohoka muri boîte kubera iki wowe utaza ngo usohoke nguze tuyoherwe ndambwira ati jewe hari ahandi nanje mba ndi haryoshe gusumba aho ngaho wibaza ubure rero ni mu Mana ni handi muri church niho ari ubuzima niho wumva nyine cagi ubuhari hariya nyine muri church niho wumva nyine ko ufise amahoro gusumba iyo kuba hari hanze mu kabare uriya n'umunezero w'umwanya muto ubwa munezero udashira kandi witeka ryose ni mu nzu y'Imana niko namubari murakoze ndazi ko baza kwikina kino kiganiro bazofashwa cyane hama Etienne Nkuru ushobora kutubwira mu buto bwawe mbega byo kuririmba byaje gute wamenye gute gusinga biri yo kuririmba murakoze je kuko nabivuze je narimba muri Sunday school hama bakaduha indirimbo kujyanye n'abana batoya nyine tugeze muri church bakaja baduheza indirimbo ati mugende muririmbe tukagenda tukaririmba hama abagenzi nyine turabana nyine baranyizera imbo umuyobozi w'indirimbo mugabo ntavyumva nyine bijya nyine by'abana for sure ntavyumva mu nyuma abantu ne bagumye bambwiye ati wowe urafise ingabire vraiment gerageza hari indirimbo duca twandika indirimbo je n'umushuti wanje iyo ndirimbo tuja kuyipresenta muri ya Sunday school ya twahora tujamo baca baradutwenga bati indirimbo ntibaho vraiment mugende mutwari indirimbo vraiment ntibaho n'ubu bahora babincokoza kuduwe n'abagenzi bose twabanye baca bancokoza ngo mbe nguribuka ya ndirimbo batwandikira urumva baca barantwenga hama mugabo bakanyankuraje bakabati vraiment courage keep going kabisa bimeze neza hama n'abavyeyi vraiment n'abavyeyi banje bakanyankuraje bakambwira ati urafise impano wa mwana we urafise impano nuko nyene hama umunsi umwe ndavuga ati reka basi nkore basi indirimbo imwe ndabi nkora indirimbo imwe numva barabikunze ibihangano byanje nca ntangurira ngaho hama niki cyagusunitse kuririmba carrière solo ikintu cyancunitse ndabikunda vraiment narabikunda nakunda kuririmba indirimbo zihimbaza Imana kandi nakuze papa wanje nari umurongozi wa korale nawe nyine nkabona nyine ukuntu agenda gufasha abaririmbyi nanje rero bica bisunika ngaho numva ndabikunda nyumva nanje nyine
ndabikunze kandi ikindi nari maze kuba jenyine hariya yego nta muntu ashobora kumfasha tutari groupe kandi urana gukora muri groupe biroroshe sico kimwe no gukorera uri wenyine ya hama kubera nakora jenyine twakora turi groupe ngeze hari andi jenyine byantwaye uburyo bwinshi n'imbaraga nyinshi ariko ndavuga ati reka basi iki gikorwa sinogita iki gikorwa nico nkomeza hama gushika ubu kuva utangura gushika ubu nkawo umaze gusohora indirimbo zingahe okay maze gusohora indirimbo nyinshi hari album ya mbere nasohoye mu 2018 yego iyo album rero nakoze concert muri Canada ndashimira n'abantu abantu bose vraiment banyitavye cyane cyane ndashimira n'itorero nsengeramwo rero supportinga ndashimira aposo wanje Rwema vraiment aramfasha arasapotinga itorero ryose abakristo bacu barasapotinga kandi nabo buriya nabo bantera imbaraga nyinshi vraiment zo gukorera Imana hari ico gihe mpeje gusohora album 2018 nagiye nsohora indirimbo imwe zikaba ari zingahe gushika ubu umubare ko ntawibuka cyane kuri indirimbo maze gusohora ni nyinshi vraiment kuko okay ziri hagati ya indirimbo 12 kuri 12 kuri 18 hariho n'izindi urumva zikiri muri studio nta migambi ufise yo gusohora album iyo yaburaga ahubwo irimwe vraiment irimwe ndafise EP like indirimbo kazi 5 gutyo yego tuyirindire nka ryari uyu mwaka vraiment yego hama kenshi tuba tumenyereye tumva yuko kuririmba canke kugira ama evenement hanze bigora cyane ku bantu ugasanga si nkino ama evenement yino usanga huzuyemwe abantu muga gukorera Canada biga biraborohera urakoze muri Canada biragoye vraiment muri bya bihugu byose biragoye ofete urabona abantu bavuga runo rurimi rwacu tuvuga si benshi nko ngaha hari usanga abantu bari busy cyane cyane ba bantu rero muvuga ururimi rumwe kugira ngo batore bari busy mu gatondo ku mugoroba akora amashift 2 akora amashift 3 mu gatondo ku mugoroba mu ijoro kugira rero batore babigoye amugabo ubu bataye kuvyumva vraiment ubu abantu bose usanga bakunze kuza mugabo bigusaba imbaraga nyinshi kubitegura sico kimwe no ngaha bigusaba imbaraga nyinshi vraiment yego biragoye kuko hari abo usanga bavuye no arabaririmbye anakomeye bashitse muri bijya bihugu byo hanze bagaca babiheba kandi urumva hari kandi bari bakomeye ngaha cyane gose haragoye hariya kiriya gihugu ntabwo cugurutse nkaha hameze neza ni muhira abantu bose barumva ibyo uvuga hariya rero kugira ngo uraririmba bati uri kuririmba ibiki ntabyumve ntabitahure kandi usanga hariya nyine batabyumva ibintu by'Imana cyane nko ngaha tubwire nka wewe Etienne intambamye uhura nazo mu gukorera Imana hariya nka wewe urakoze intambara ya mbere mpura nayo hariya ni igihe cyo gusohora indirimbo washaka kwandika indirimbo ukaba ufise n'amafaranga ariko ukabura aho uyikorera kugira ngo uyikore ugiye muri studio ugasanga uwo muntu mugiye gukorana ntiyumva ivyo uri kuririmba urumva iyo niyo ntambara rero ya mbere intambara ya kabiri rero urungitse indirimbo uzikorere ngaha naho
ufite utari kuri tere yego usanga rero projet yawe iratinze iyo n'indi ntambara ugasanga producer afashe nk'umwaka wose agasanga afashe nk'indirimbo umwaka wose indirimbo imwe utegereje ibyo rero nibyo bica abantu intege n'abaririmbyi bari hariya agiye gukorera hariya mu producer ntiyumva ibyo ariko araririmba ugasanga nta mukoreye ibyo ashatse ikindi biranahenze hariya gukora hariya birahenze vraiment ikindi ngaha uyirungitse ngaha ngo bayigukorere ugasanga iratevye rero iratevye kubera abaproducer bo ngaha nabo bari busy usanga bafise abantu benshi ugasanga rero usanga bari gukorera abari ngaha nyine baje kubaraba nyine kuri studio twebwe rero kubera uri en distance ugasanga rero projet yawe imaze n'umwaka niyo mpamvu kenshi vraiment mubona abaririmbyi bava ngaha bakorera Imana bakomeye bagera hariya bakabura bikabagora hariya vraiment kiriya gihugu vraiment kirisatire n'indi myuka sinzi ama gospel yo mu Burundi ifate mu Burundi na gospel yo muri Canada bega bimeze gute muri ibyo bihugu bibiri okay urumva genda prefer yo nga muri hano mu Burundi kubera abantu baravyumva cyane gose abantu baravyumva muri Canada naho hariho abantu bazikora vraiment ariko nk'abantu biwacu usanga bibagora nyene bibagora ariko ubundi tugiye mu bazungu nabo n'abana beza baririmba neza vraiment barimba neza gospel ugeno mu macace yabo baba bafise ikintu citwa sound biba bimeze neza cyane gose ariko iyo ngaho iwacu nyine urumva ni sawa gospel ngaho mu Burundi vraiment imeze neza nta kibazo imeze neza nta kibazo ubu wari umaze imyaka myinshi utari i Burundi utarashika i Burundi mbega uko wasize gospel mu Burundi nuko uyisanze ubu imeze hari itandukaniro twarateye imbere canke bimeze gute hari itandukaniro okay abaririmbyi je nasize ngaha siyo bakiri ngaha ubu hagiye hazamukanye n'abandi baririmbyi ariko mugabo hariho abaririmbyi beza bagiye bazamuka nakunze umuririmbyi Pastor Lopez kandi uriya twariganye ni inshuti yanje nabonye vraiment indirimbo ziwe akora neza vraiment akora neza nakunze ukuntu gospel kuzamuka gospel imeze neza mu Burundi vraiment kuko hariho abana batoya rero bari kuzamuka bafise iyo tala gusa birasaba ko abantu babashigikira ukagira umutima w'urukundo ukabashigikira kuko umuntu wese agizwe n'undi urumva udashigikiwe na mugenzi wawe nawe kugira ngo utere imbere biragora mugabo nyine nk'aba mwana afise impano babona nyine ko afise impano niba muankuraje bamufate icace urumva abapasteri nimwe nyine mukuriye gufasha abaririmbyi nyine banyu kugira ngo bazamuke itorero rigahaguruka rigafasha umuririmbyi apara kubona umuririmbyi wabo ari kuzamuka ari kuririmba akumva ko mengo agiye kumusiga mufashe mushigikire vraiment rero hariho abana ngaba bari kuzamuka baririmba neza muri gospel rero bisaba kubafasha n'ukuri mugabo ubundi hariho difference ubu nyine vraiment hariho amaraso ashushe nyine ari gukorera Imana nyine abana batoya yego vraiment ubu ni sawa merci hama umva aba kukorera Imana uri umupapa watubwiye ko uri umupapa w'abana babiri ukaba usohora indirimbo nk'izo zose mbega kuba uri umupapa ukorera Imana ukasohora indirimbo mbega biraborohera biragoye n'ukuri ni hamwe nyine uba ukunda ikintu iyo buriya iyo ukunda ikintu ntabwo wabura umwanya wo kugikora so ni ukuvuga ngo hari abantu babwira ngo je ndi busy ngo nta mwanya mfise kunda kubwira abantu iri jambo
iyo ukunze umuntu ntabwo ushobora kumuburira umwanya oya ushobora no kumutestinga ushobora no kumutelefona iminota 2 rero Jake gikorwa ndagikunda mugabo ntabwo byoroshe hari igihe uba ufise umwanya ugenda ukazi uvuye ukazi wimvira ngo uce kuri studio harasi dufise abakozi murabizi ndibaza yego turabizi urumva byose turabyikorera byose no kuvuga ngo hari igihe ufise umwanya uvuga ati jereka nsimbukire muri studio gatoya ugiye muri studio kumva amadama na gutelefone iti urashobora gutora umwana ku ishuri jewe ndacari mu kazi cugira iki cugenda gutora umwana so rero uraraba nawe nyene wa mwanya cyane muri weekend kubera madama ataba yakoze wumva ugasimbukira kuri studio nyine amasaha ngahe nyene hama agasigara n'abana nuko mugabo ntibiba byoroshe nokuri uzarabe n'abantu benshi usanga barakoreye Imana cyane hari muri bira bihugu ivyo mvuga bakiraba singo bafise umwanya biruka ni album nayisohoye wanashima ntarubaka mugabo umaze kubaka nyine hariho izindi responsibility ziza ku mutwe wawe nyene ukurabira famille kuraba abana responsibility ziba nishi nyene nawe uragenda upeza nyine ukaraba bati reka nkore gutya na gutya hama akabazo gatayamfise bega nk'umuririmbyi mu worshiper benshi bazi bega byaraboroheye gushinga urugo okay urumva na mahitamo yawe urumva kandi ikindi ni ugusenga ugusenga urugo si ugupfa kwiruka gusa urasenga ukabaza Imana ukavuga ati ndabizi ko hari abantu benshi hari abakobwa benshi swate muvugana mugabo nugusenga ukabaza Imana nugusenga ukabaza Imana ugashishoza neza ukamenya tuyungiye kubakana nawe azonshigikira muri wa muhamagaro wanje usanga hariya biragoye usanga hariya bigoye vraiment kubaka hari nisi ya satani hariya usanga hari imiyaga mibi usanga bashinze urugo ameza ngahe ngo baravanye sinzi no ngako biriyo mugabo ni hose ubu ndibaza byarabaye so rero urasenga nawe ugashoza kubera wa muhamagaro wawe ubufise ukareba ati Imana uyu muntu arashaka kunshikira muhamagaro wanje ariko je vraiment narahisemwo madame kandi nawe ndamushimira cyane yana ni arashigikira simba ninga vraiment arashigikira aransengera ya famille yanje ndayikunda kandi Imana ibandanye bahezagira aho bari hama muheruka gusohora affiche amuse concert mwatazire ngo Thanksgiving concert bisigura iki kubera iki Thanksgiving okay murakoze aho rero impamvu rero twayitaziriye uko no gushima Imana je imperuka nani maze imyaka 8 mvuye ngaha mu Burundi ngaha mu Burundi rero ndafise niko noita testimony ndafise ubuhamya bunini ngaha mu Burundi umva hano nakuriye aha nahabaye bigoranye bitoroshe mugabo impamvu rero twahise gutyo no gushima Imana kuvyo yadukoreye hama n'ikindi tutanditse ngaho ari naco kirimo gikuru no gufasha imfuvyi n'abapfakazi kubera imirimo yadukoreye urumva nje gushima Imana ku mirimo yadukoreye hama no kuzana ituro ryo gufasha imfuvyi n'abapfakazi amen hama bikazobera hehe amasaha bizobera kuri Gerezo des Ames mu Nyakabiga hama bizotangura saa 9 ku cyumweru Sunday dimanche this Sunday yego murakoze cyane tukaba tuko tutumira abantu
turatumye abantu abakozi ba Burundi Gospel TV abazoraba kino kiganiro karibu cyane karibu cyane tuzobare n'Imana kuri uwo munsi hama turabashimiye namwe kubona yuko mufise uwo mutima wo kuza gushima yego kuko ni benshi Imana ibakorere ibikomeye ariko ntibagira umutima wo gushima hama nk'umwana ariko aradukurikirana afise ingabire yo kuririmba afise ingabire yo kuririmba muga atarashikaho yifuza yuko ashika mbega umuhanura iki muri kano kanya jeco no muhanura nareke kwitinya first of all kandi agenda abisengere areke kwitinya hama hari igihe usanga umuntu afise tala yo kuririmba ariko mugabo uburyo bukabura ego je ari uwo nomubwira ati nimba ari caca asengeramo itora asengeramo yakwegera na pasiteri wiwe akamurabira niwo mutima w'urukundo urumva ufise umuntu afise ingabire mu itorero ryawe nimumwegere mukuze ya mpano yiwe imurimo hama no kwisengera no kwisengera vraiment kuko iyi ni hari ibigeragezo byinshi gose bya byiza kwisengera gufata umwanya ukayisengera merci hama mu ndirimbo umaze gusohora ari indirimbo numvise mu gatondo ndagukeneye uheruka gusohora nako ndayumva mu gatondo so kandi ndakubaze mbega inspiration y'irya ndirimbo wayikuye hehe inspiration rero y'irya ndirimbo irya ndirimbo nayikoranye n'umuhanzi witwa Bobo ofete uwo Bobo yaraje mu rugo hama turicara hama yaravuye muri Afrika ari mushasha hama nari naranditseho just akarofre konyene hama Bobaje ndamubwira ati hari akarofre k'indirimbo ngira sinzi rero ko twokwicara tugakora ino ndirimbo aranyemerera turemera turayikora mugabo inspiration yayo aho yavuye neza n'ukuntu iminsi yose tugenda ukagenda uca mu bigeragezo niho navyumviriye uko tugenda aho duca aho tubaye usanga bigoranye cyane rero cyo gena nasabye Imana ati Imana ndagukeneye muri ibi byose umuntu abacamwo ibigeragezo hirya no hino rero ndagukeneye Imana ndagukeneye nkeneye umutima w'imbabazi nkeneye umutima w'urukundo merci mugo yaheze ikiganiro cyacu twashaka utanga impanuro ku ba worshiper mu Burundi umwanya muto urakoze cyane impanuro noheza gusaba aba worshipers no gusenga hari indirimbo nakoze yitwa ngo senga so no kuvuga ngo senga kuko iyo duserva tuba duserva abantu benshi cyane rero ni byiza ko dufata umwanya wo gusenga tukagira umwanya munini wo gusenga tugasenga hama tugasaba favor y'Imana kuba kuri twebwe niyo mpanuro no baheza igikorwa cyose uzoja gukora uyoke gusenga mbere gusenga ariko badukurikirana abaririmbyi n'imbazamana impanuro batubwiye dukwiye gusenga mukwiye gusenga sinzi yuko wogira akajambo ka nyuma ushikiza abakuzi ba Burundi Gospel TV aho bari hose reka ndabashimire je nahora ndabakurikirana sinari ndabazi ndabashimiye vraiment kuba mwaje Imana ibahe umugisha ama abakunzi bose reka ndababwire ngo
mukomeze musapotinge ino televiziyo Yego. kuko igera kure. Mbe mwari muzi ko natwe tuyikurikirana turi muri Canada. Ubutumwa rero bwanyu turabubona. Yeah. Rero musapotinge, kandi ikindi musapotinge abaririmbyi bose abaza gushinga intahe, abantu bose bayicako mu basapotinge. Tugire urukundo, urukundo rumwe rwari muri Kristo Yesu. Dukundane twese. Reka namwe tubashimire yuko mwatwitavye muri kino kiganiro, turabashimiye. Asante sana. Reka tushimire n'abakozi ba Burundi Gospel TV aho bari hose. Imana ibandanye baziga amakuru no mwaka zobabera umwaka w'umugisha, umwaka urukundo rw'Imana rugwire mu mitima yanyu. Naho ubutaha. Shalom shalom. Murakoze cyane.